Undi Zima eka mutware zimano umuntu n'ubundi. Okay, let's just play it. Hariho abantu twumva ngo nukuri, abantu uzawumva ngo baduhemba amahera make turigiriye, urashaka kugende nta gihugu ukunda, nta gihugu ukunda. Mbega bakigwa n'imyaka duhereye mu kahise kare bakagwana igihugu bakacitangira ataco bariko barahembwa, abo mwibaza ko bozuka, bo bibaza kwiki Burya kenshi na kenshi turibagira yuko hariho akazi n'igikorwa, ni ibintu bibiri bitandukanye mugani usanga tubifata kimwe aho rumwe. Ego birashobora kuba ari ibintu bishobora kwana kuba bijana mugani kenshi na kenshi biratandukanye bivanye n'ico ukora, akazi ukora aho gikorwa ukora. Rero turavye nko muri leta co n'igikorwa, sakazi nakazi mugani n'igikorwa, ni ikintu witanga uritanga. Hariho n'akazi je nkora kugira bampembe, atamushahara ndose ndashobora kwihebera, mbona bandungirije bamanukirije ndashobora kuguma aho singume kubera n'akazi bivana n'ivyo ndiko nakora. Ndakarondera sindakarondera, ndakajako sindakajako, mugani nta mpamvu yo ndovuga ngo ati ako kazi kariko karampa atari gufa ndiko nakora kugira ndonke amahera. Ni igikorwa, nk'umupastor akora igikorwa, umupolitiki wari wo wese agenda, umuntu w'umushinga amateka, umuperezida, umudogita, ico ni igikorwa. Urumva uragifitiye ishaka ryo kuba ugomba gufasha umuntu, igihugu, uko nuko. Rero iryo tandukaniro turimenye, sinzi ko wowe urizi, wosanga urizi mugani urarikwirikiza. Muri mwake karibu kwicana Diodone Andy, kazi nabanyitwa Nijimbere Diodone. Uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntibagire kugira portage, rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. Ino munsi ndabazaniye ukundi kuri aho kuri gushasha kuri Indundi TV, aho umushinga amateka ariko arabwira abandi bashinga amateka ingene leta igiye guhindura kugira ibikorwa bizogende neza, igihugu gitera imbere. Ego burya leta vyiza na vyiza kugwana muri yo hagati na hagati kugira bakosoranye n'ibintu vyiza, n'ibintu bifasha iterambere kubene gihugu maze n'igihugu. Rero ivyo bariko baravuga aho ingingo bariko barafata zo kugabanya imishahara y'abantu bajejwe nyene inzego zitandukanye, urumva ni ibintu vyiza, gusa ntibamanure gusha umushahara ku bandi nabo batiravye kubera ni leta yose, guhera ku muperezida kumanuka hose ukagabanya imishahara kugira ibintu bigende neza. Nico gituma ndavuga ngo ati burya hariho akazi n'igikorwa, kubera bene abantu bajejwe gukorera abene gihugu, urumva ni igikorwa c'umuntu yitanga, kubera nawe nyene burya hariho ikintu abagomba gushikako, abagomba ko cohindurwa mw'iyo ngingo, cane kuvuga ngo ati igihugu gitera imbere, aho mwene gihugu agire ubuzima bwiza. Ego rero iyi video utarayibona ni video ijanywe n'ingene yariko arabwira abashinga amateka bagomba umushahara, hanyuma gasanga iyi ngingo bariko barafata iriko iratuma badashobora kugomba gukora, aho biruka, aho bahungira, aho bagenda mu bindi bihugu, apana ngo guhunga ibindi bintu, kugenda ahandi hantu, kuba ahandi hantu cane mu mahanga. Rero ivyo agiye kuvuga ko ngiye kuza ndabikamentinga ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene, tugiye kubiyaga ko nenge dutangure ino video. Hariho abantu twumva ngo nukuri, abantu uzawumva ngo baduhemba amahera make turigiriye, urashaka kugende nta gihugu ukunda, mbega bakigwa n'imyaka duhereye mu kahise kare bakagwana igihugu bakacitangira ataco bariko barahembwa, abo mwibaza ko bozuka, bo bibaza kwiki
mugabo umuntu ngo wigishijwe ku mahera ya leta, mugabo ngo ugarutse ngo baguhemba amahera make ngo urigiriye, uri mu mercenaire nani cyumaze uragenda mugabo birababaje abagisigayemo none bo ntibakunda igihugu, abagisigayemo ntibakunda igihugu. Wewe ku gihugu iteye akagere, abasigaye rero s'abantu s'abarundi. Hari abo bamwe yo muhuye nabo abo ngo genda giye ukora ko mpembwa amahera makeyi, wowe mugabo aho ugiye nta kori wigeze utangayo. Abantu bari yubakiye igihugu, wowe uragiye kugira ngo profit y'ibyo abandi bubatse. burya ni hamwe nyene ku bantu aho ku muntu usanga bigoye ko wokora igikorwa, ko wokora ikintu ukamenya ko uhembwa cane cane, uhembwa amahera menshi bakayamanura ugasanga agiye ku giciro gito, usanga ari ngorane kuguma aho hantu. Mugani uravye ingene meze n'amahera uhembwa urashobora kuvuga ngo ati okay nta ngorane hinge ngume ngaha, aho ukacuraba n'igikorwa ukora kubera ari umuhamagaro, ari ikintu wewe wagomba gufasha gushikako, gushinga ingingo zitandukanye zifasha bene gihugu ko nuko urumva ni umuhamagaro kuvuga ngo ati jewe ngomba gukwirikira iyi ntuzenya igikorwa caka kazi cyo kuba umushinga amateka au mu president au umuntu uzenya kubera ngomba kumfasha igihugu maze n'abene gihugu. Urumva ari umuhamagaro, urumva cyane cyane nturaba ivy'umushahara, nturaba amahera, oya uraba icumaze icarico aho hantu. Mugani biragoye Ntavyo wumva kubera ko ushize inda imbere, aho kugira ngo ushire umutima gukunda igihugu cyawe imbere, iyo ugiye bazokwereka nta mucezi urimo, nibaza bagukukisha amase y'inka igitondo cyose, wiri gusatura inkwi, wiri gutema ibiti, nawe ugacuva ngo wavuye mu Burundi ngo wagiye ngo kwiga cyanye kugira gute, kumbe uri gusatura inkwi. Ugiye usize umwana n'umugore, abana n'umugore urataye ngo uhembwa amahera makeyi. Uri umuntu afise agaciro cyane cyane nk'umuntu afise iki gikorwa, tuvuge ngo ati uri umuntu ajeje gushinga amateka, aho uri umuntu akomeye muri leta, hari ibintu ukora kanaka. Ugiye mu mahanga usanga ku gaciro kawe kagabanuje, ugiye mu mahanga usanga ico gikorwa wahora ukora atari cone ubandanije ukora, usanga ubuzima bwawe buhinduce nabi. Ego birashoboka bugahinduka neza, mugani biravana. Nico gituma hariho abantu mu Burundi bifitiye ibikorwa vyiza, akazi keza, ugasanga bibereho neza. Je mbona kwigumira mu Burundi ari ikintu gikomeye, ukubaka umuryango, ukubaka ubuzima, ukubaka iterambere, ukubaka abene gihugu, ukagira ante wiberengaho mu mahoro, mu bintu vyiza. Ego rero nico gituma usanga bigoye, kubera tuvuga ngo atungura umuganga, urashobora kuba umudokiteri mu Burundi mugano ujino ugasanga ntubaye umuganga. Urashobora kuba umushinga amateka, umuntu uze bushikiranganje ugasanga ugeze ino sikone bigenze. Ego birashoboka kagana amashuri ugasubira gushasha, kubera amadiploma yo mu Burundi sikone akora mu bindi bihugu. Bavuga ngo ati twe tukeneye diploma yo ngaha, tukeneye yo ngaha, yahariya twe ntituyizi, hari usanga uri kuratubesha. Nuko biri. Hari umuntu yambwiye akajambo, nawe yagiye uko ngenda mubaza nti none ni gute ngo reka n'ubugesera nubayeho gute ngo nawo bivuga ni none ko ari diplome nini ngo yandisumamwo sawa, sirabaje ngo wisumamwo gute, muga naciye nibaza ko yiriko za kwikorera imizigo kuri Paul, nabusanga baravyibushe
hano basigaye buvuga ikibazo ngo ni siporo bakoroya niyo mitsiko iri kubavunagura bikorera nawe ikibazo ngo urya muntu ngo ariga neza ngo karafise ubuzima bwiza kumba zinduka guhera mu gitondo yikoreye imitsiko ibiro ijana ku rutugu ibiro ijana ntibishoboka kubera ivyo biro n'ibiro vyinshi mugane urikorera urashomba uragirane ego akazi uragakora nkuko gakoze uri mu gihugu iwanyu ego ni kubera nyine usanga bitandukanya aho iterambere riri mu bihugu byateye imbere umuntu yahora adasanzwe akaba umuntu asanzwe urumva aza gukora ibisanzwe mw'ico gihugu cyatewe imbere urumva ni ibintu binyuranye rero usanga bigora ubucakara ubu sinzi kubona byita esclave imbohe esclave ngo barahaguze ngo bagiye muri Canada harimo n'abakozi bavuga ngo barasezeye ku kazi ngo bagiye muri Canada muri Canada hari umutahe wowe ufise muri Canada oya ngo ni muwazungu mwirabure nahaze ninde yakubwiye ko Trudeau ari so genda bagucure ubufuni na buhoro umukenyezi bagutandukanye n'umugabo wawe umugabo bagutandukanye n'umukenyezi wawe nimba ari byo ushaka uragenda nuja muri Canada umugore wawe aca kurusha agaciro imbere y'amategeko yo muri Canada ariyo mpamvu benshi baca basambura ingo wowe waruzi kuri serugo hano ijwitseyo nimba uhinduka inarugo nimba uhinduka nabyo nzi ukuri ngo ati nuko burya iterambere aho rigeze hose naho ba mu Burundi burya ibintu bizohinduka kandi bihinduka hariho bihinduka neza hariho bihinduka nabi biravana n'ingene iterambere rigiye riraza ku bantu ku gihugu uko nuko yego no mu mahanga usanga kweri ibihinduka usanga bihinduka usanga nyene umugabo ari hasi umugore ari hejuru abana imbwa uko nuko gusa ufise akaranga ufise umuco urumvisha ntico guhindura kubera ivyo bintu biri mu mategeko kubera usanga keshi na keshi amategeko akomera aho afasha abigeme cyane ugasanga hariho nk'ibintu bimwe wo kwibaza ngo ati burya jembo na vyari bisanzwe nyamba ari kugira nte twese bari kuducira imanza rimwe aho ku murongo umwe mugano ugasanga ni ibintu bimeze ukundi kuntu ego ariko kubera kababaro baguteye bacuritse imico yawe kumva wahindutse nawe ugifise uhemera arabiyahura ugari byo ushaka uragenda uko bujije ni droit de l'homme ashabuye twese tufise aho Imana yadushize ego Imana yadushize ahantu hose aho ibona ukwiriye kuba niho yagushize urumva n'ibintu vy'imipango y'Imana ego droit de l'homme wowe utayakazi muri Assemblée nationale ngo ugiye muri Canada uragwaye mu mutwe kweri Canada ngo ugiye mu Bufaransa ugata akazi muri Assemblée nationale hari byo mutazi pe wifitiye akazi keza gakomeye mu Burundi aho mu gihugu cyacu cyose kaba wibereho neza cengira nta mvo yo kuva aho hantu kwera ngugiye ahandi hantu ngo haruta hari usanga ugiye ugasanga uguye mu kimanga urumva n'ingorane ugata akazi uri muganga ugata akazi uri kanaka mu Burundi uri deje urinde
hari umuntu yambwiye ngo mbega nogaruka ngo mbega nogaruka ngo mwonyakira mu n'amashinga amateka. Nabiye nti inamashinga amateka se yakujanye kandi sizona kugarukana, ajanywe n'umutima wawe, umutima uzokwereka kandi uzogenda. Nunagaruka umutima wawe uzogufasha. Rero bagenzi bene wacu, aho hanze ni hanze. Cye birantangaza umuntu ngo ndasezeye ku kazi muri asa ngo ngiye muri Canada. Uyu mwaka w'2025 yavuze ati ni umwaka yo kurwanya la corruption. Corruption mu bihugu byinshi navyo baba byarateye imbere gute usanga biriyo. Corruption yama ahantu hose. Iragoye kugwanya mugano bashobora kwikingira, bashobora gukinga ukagira inzitizi ugapanga ugashira ukagira kugira bigabanuke basi. Bimwe mwuzura bibona nyambara amahera, nyambara ubutegetsi ukagira ujya kora ukabibona ku murongo, kubera usanga hariho inzego nyinshi mu gihugu ugasanga niho ubwizi buri. Ni umwaka wo kurwanya la corruption. Aca saba abasirikare n'abapolisi gufasha muri urwo rugamba. Uburundi buratunze ariko amahera y'Uburundi ajahe? Amahera y'Uburundi ajahe? Amahera ya leta ajahe? Where the money go? Abantu bose birirwa bubaka ama etage. Bantu benshi birirwa bubaka ama etage. Ngijya obe. Abantu bubaka ama etage muri obe harya muri obe. Amahera yinjira bakevya. Amahera mu gihugu yinjira mugabo yinjira mu mifuko y'abantu. Igihugu kiratunze ariko abantu mu mitwe yabo wapi? Abarundi mu mitwe yabo turacyafise ingorane kutiyumvira igihugu. Cyo gutuma kandi avuga ngo tujya kuri umuntu akora muri leta, urumva ni ikintu cy'umuhamagaro cyane ushira imbere icyo ugiye gukora. Ugiye gukorera igihugu, gikorwa kikuranga ni gukorera bene gihugu, nta bindi, ni gukorera bene gihugu. Abantu no kwikunda gusa ngiki kibazo muri kino gihugu. Igihugu kiratunze, iyo kitaba gitunze kiba cyaratembagaye, ari abarundi turikunda cyane birenze urugero. Uwo mutima nimuze kuvuga ngo indicateurs zingene uwo mutima wohinduka, iyo indicateurs ntayo woronka. Ariko ahanini iyo niyo ngorane. Umuntu wese ahagiye kwikunda bamurungitse gukorera igihugu, aho ngo akorera igihugu no kwikorera. Barundi ivuyemo byose ashira mu mufuko, ivuyemo byo ashira mu mufuko no mu muryango yabo. Cyo nicyo kibazo gikomeye. Noneho inyishu za kubiyi twese duhagurukiye rimwe, nkuko umukuru w'igihugu yabivuze, duhagurukiye rimwe n'umutima ukunda igihugu, n'umutima ukunda igihugu. Jewe ndi umurundi afise ishimo kuba umurundi, ego na cyane ndefuza nawe ko uba
umurundi afise ishimo ryo kuba umurundi aho utuye hose mu mahanga mu Burundi uwo umuntu afise ishimo ryo kuba umurundi akunda igihugu akorera igihugu urumva mu bintu vyari byo byose yego nico gituma ugiye kuri ukpburundi.com ushobora kuronka agapira kanditseko proud Burundian iwacu uko nuko kubera ufise ishimo ryo kuba umurundi akoba kitwa ngo ati ngo shameless plug kuko hanini gukunda igihugu biratugora iyi deficit ni umwanya mutoyi aha nta bantu bafise amafaranga bayazane iyi deficit ishobora guca hapfa hariho abantu bikunda babashira mu bibanza ngo bakorere leta aho kugira ngo bakorere leta bakikorera ubwo bashira mu mifuko ico nico kibazo kinini nico gituma navuze ngo n'umuhamagaro urumva nk'uwo muntu ucumenye yuko tari umuhamagaro wiwe ahubwo we ariko arakora akazi yironderere amahera rero mu buryo bwari bwose arashobora gutwara amahera yarose ahavuye uko nuko akibagira yuko ariko arakorera wewe umwene gihugu w'u Burundi n'iterambere n'akazoza k'umwana wawe k'igihugu uko nuko urumva n'ingona sindiko ndagwanya abagwiza tunga eka abahomvya igihugu cyane nabwo arabagwiza tunga kuko umugwiza tunga kuzitunga ariko abahomvya igihugu nabasahura mu kigega ca leta bakabacunga ikigega ca leta akaba aribo bagisahura abo nibo bahomvya leta kandi tubahagurukiye twese mahera yo cagaruka deficit cihava birababaje iki kibazo ca budget murabona iki kibazo ca budget uravye ingene bavyifashemwo umuntu arabona ko harimwo iyindi ntumbero bariko bagira ngo bahe abagestionnaire b'igihugu abagestionnaire b'uburyo bw'igihugu twagiye tubivuga uravye mu bindi bihugu bimwe kose vyinshi ufate nko muri Botswana baratubwiye bati ubwo nyene hariho n'igindi igihugu sinzi carico mugane nabo nyene baragize ikintu cyo kugabanya imishahara abantu nyene bakomakomeye mu nzego za leta kubera usanga bahembwa nk'imiliyoni na miliyoni 3 4 5 uko nuko karavyo bakora bakabaha ibintu bakora ugasanga nta kimwe bariko barakora kandi ibintu biriho vy'ibikorwa bashobora gukora mugano ugasanga ntibariko barabikora era ava mu bisata ivyo bita ibisata porteur de croissance ibisata vyinjiza uburyo porteur de croissance ati ivyo bisata amahera avamwo baraheza bakayashira mu kigega kimwe none ico kigega kikagaruka akaba ari cyo kibeshaho ibindi bisata mu buzima bw'igihugu iyi niyo ntumbero irimwo hano kandi iyo niyo ntumbero nziza nka kujya BRB ishobora kuba ari bank yandi ma bank ngano ugasanga ngo hari ngorane yuko BRB atari bank yandi ma bank urumva aho ibintu biba vyamaze gufutika biba bitari ku murongo ibintu minere reka twongera amafaranga kuko uburimyi ni gisata congera koko kiduza ubuzima bwa bene gihugu ubutunzi bwa bene gihugu igisata c'uburimyi n'ubworozi kuko 85% barenga n'abarimyi n'aborozi uberetse rero ingene bashobora kugwiza umwimbu ico ni cyambere icya kabiri leta yafatiye hafi yararaviki mu bintu bijanye n'ubutare reka ko tutaratangira kubwimba reka rero ubu duhaguruke tubwimbe iyo tuvuze ubutare hari bihugu aho hanze
bica bihekenya amenyo. Hari ibihugu aho hanze bica bihekenya amenyo bivuga ngo ubutare n'ubw'iwabo, ngo ubutare si ubw'abarundi. Wavuga uti nzimba nikeli, baturabesha ati yo nikeli ni iwacu si iwanyu. Ukamengo hariho abantu hano ku isi baba extraterrestre, baba hose nk'Imana, bakareka iwabo bakaza kuraba ahandi. Abo nabo ni intambamyi mbi. Isoko rya nikeli usanga ari isoko ririmo abantu benshi, rero bagiye barazamo abandi bantu, urumva hariho usanga bariko baragurisha ku giciro gike, usanga harimo ihombo muri iryo soko. Ngera nico gituma usanga badashobora kwemerera ibindi bihugu ko bishobora gushora, ngira ngo sinzi. Ubutare tuzobwimba mugabo ni ntambara, murabimenya. Tuzobwimba ariko ni ntambara. Reka ndababwira ikintu kimwe. Ejo bundi hasohotse appel d'offre. Noneho turavuga ari appel d'offre ijanye n'ubutare. Iyo appel d'offre isohotse iragenda, iratangazwa, ariko inyishu yavuye mu bazungu. Reka ndabavuge, inyishu yavuye mu bazungu yavuze ngo mwihenze, ngo mwarungitse hatariho. Muriko muravyumva izi ntambamyi. Igihugu kiratunze ariko hari bavuga bati oya, icyo gihugu si ikiwanyu mwebwe abarundi, ubwo butare n'ubw'iwacu. Mugabo nawe tuvuga tuti abarundi nitwe tuzoteza imbere igihugu cyacu, abarundi dukunda igihugu cyacu, n'amaraso tuze tuyatange, twitangira igihugu kugira ngo ubutunzi bwacu dushobore kubukoresha. Mugabo no munsi umuntu ababwira ati twitange, ati ni kwitanga. Urya utitanze ntawe uzogera, cyane cyane igihugu aho n'umuntu wari wese agomba kugira gutera imbere. Kenshi na kenshi uritanga kugira ugere aho ugomba kugera mu buzima. Utitanze nta na kimwe kiba. Ego urashobora kuzorindi aho kuzoronka inyungu, aho ukagomba kuronka inyungu mwako kanya. Mugabo utitanze ngo hanyuma utangure, urumva n'izo nyungu wari kuronka ntazushobora kuronka. Rero vyiza uritanga hanyuma ugakora. Abarundi benshi kwitanga usanga bigoye, ico gituma usanga ari impambanyo nyinshi usanga zituma ibintu biguma bitatangura, aho bitagera ku rugero abantu bifuza ko vyogera, kugasanga hama hariho akantu kakidogo. Munopfuma nihungira mu bazungu. Iyi bije rero, iyi bije ngo twese twigire mu bazungu. Murabona ko leta yaremeye ivyo yari yiyemeje gukora. Yaravuze ati reka kuko nzi ingorane, reka nivyo twari twemeje gukora, reka tugabanye ambition, twinige kuko ingorane bayizi muri leta. Ati reka tugabanye mu bisata byose bw'ubuzima bw'igihugu, tugabanye. Ubu rero igisigaye nuko au niveau de la gestion turagabanije uburyo. Nukuvuga igisigaye muri gestion, mu kubungabunga no gukoresha ubwo buryo bwagabanutse, nuko tuzagukora ku buryo nubwo uburyo bwagabanutse dutegerezwa gutanga ibikorwa. Rero kimba uburyo bwagabanutse bakagabanya imishahara, uko nuko vyumvikana ngira igitoro kigiye kuboneka, vyumvikana ngira isukari rigiye kugabanuka igiciro, vyumvikana ibintu byose ngira vyari bifise agaciro cyane bigiye kugabanuka, kubera ayo mahera yahora atangwa
aho uwo mushahara wahora utangwa ayo mahera aciye agenda muri leta aciye aguma muri leta rero ngira bazosha bayakoresha kugira ibintu bigende neza abantu baronka igitoro kubera atagitoro urumva ingorane zizoguma ziriho urumva n'ikintu gikomeye cyane igitoro burya n'ikintu gikomeye cyane kwera ego rero abantu bitange mugani bafise igitoro cyo kwitanga uko nuko bitazoba biri munsi cyane ivyo twari twariyemeje biturutse kuki biturutse ku kubungabunga ivyo tujejwe kugukora dukora nk'abakunda igihugu aho niho bihagaze honyine ariyo mpamvu icambere reka tugwanye abo bantu bazezwa ikigega ca leta bazezwa amabanga ya leta aho kugira ngo bakorere leta bakaza kwikorera bo nyene kubera kuyikunda naye ahandi budget de reviser imeze neza muga mu mitima yacu niho hadatomoye umutima wo gukunda igihugu abagwizatunga ubu nibo bazoshigwa imbere abagwizatunga n'abashora mitahe nibo bazoshigwa imbere ivyo bavyitwa ngo capitalism urumva abantu barashobora kurondera ubutunzi bakaburonka hanyuma bagateza imbere igihugu kubera nibone bazana ibikorwa hanyuma ivyo bikorwa bakakoresha abantu nabo bakaronka amahera hanyuma igihugu kigatera imbere nabo bagatera imbere bakazana ibindi uko nuko rero hariho abantu bagwiza itunga bagwiza tunga usanga igihugu carateye imbere cyane n'ikintu ca mbere kizana ubutunzi mu gihugu hariho abantu benshi babagwiza tunga bakora ibintu mu Burundi bigaha ubuzi abantu abo bantu nabo bakaronka amahera bakabaho neza gasanga ibintu bigiye biraduga uko nuko kugira ngo noneho ibikorwa birahari muri wa mutima w'umpwa mpandaguhe uzoba ugiye kuzoshika imbere kugira ngo abariwo impande zose abagwizatunga na leta bazokorerako bizotuma ibintu bigenda neza kurusha impano ziravugwa kandi mwabonye ko impano zigenda zigabanuka cyane barazigabanuye cyane eregwa igihugu nikimara kwifata neza uko kizogenda gitera imbere impano zizogenda zigabanuka gushika zishike ku busa ahubwo uburundi abarimwe mugaruka muze gufasha abandi mutanga impano ahandi ibi nibyo twifuza ariko rero aha ibisabwa nuko twebwe ubwacu tugahinduka tukamenya ko tutaza gukorera igihugu cyacu n'umutima wacu wose ati na cane akavideo jengo manakarangize ngaha wakaravika shica ngaha wakose cyane ntiwagire kugira share subscribe like comment urungikire mugenzi wawe nawe nyene kugira ashobore kumenya ukuri aho kuri aho iterambere ry'u Burundi aho ririko riraja aho ivyabaye nk'uyu munsi ego kubera n'ibintu bikomeye n'ibintu vyiza n'ibintu bifasha ego ntitugabanye imishahara mugani tutamenya impamvu tubigabanije kubera ayo mahera nayo nyene urumva agiye mu kigega ca leta urumva nayo nyene ngira afise ibintu azokora ndakwibutsa yuko ari ikintu ciza burya hariho uravye aho igihugu kiri aho gihagaze ugasanga abantu bariko barakirongora bafise inzego zo kucubaka uko nuko bariko bararonka amahera menshi bariko baratwara ubugari bunini bakibagira bene gihugu bakibagira igihugu urumva ntaho muja ntaho muva bariko barabega ubugari bunini ugasanga bone bameze neza mugani igihugu n'abene gihugu ntibameze neza rero nabone kubega ubugari bukwiriye ni naho igihugu kigeze naho
cane cane aho igihugu kigeze kugira ibintu bigende neza kubera niyo igihugu kigenda kiratera imbere nabo ubugari bwabo bazoza barabega urumva buzoba ubugari bunini bushimishije. Ego akavideo karaka ahari uza gusanga ari karekare muga nta kibazo. Ego hanyuma ndakwibutsa yuko akazina kanje ari Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.